ni fire fire ni fire fire ni fire fire baby ni fire fire ni fire fire ni fire fire baby niko nawe day by day uwena mi day by day niko nawe day by day. Ubwa mbere nahora nibaza ko ari wa muntu nyene bijya binaririmba ko ari nyene mu buzima ariko ameze mugana sanze mu buzima busanzwe atera inkuru ameze neza ariko Hello akuza Black TV ndaramukije vana byo mutumberemo byose biko murakora wese atakabungu Black TV akabungu.com tuzaga tu Facebook nico kimwe dusanga atanga manzini ngo ni kuri micro ndimo nafara kuri kamera uyu munsi no munsi kandi umunezero ntangiye kuba namwe bwe kandi aho mutumbereye hose batwe twatwaze bimeze neza cyane nkati kwe n'umuririmbyi w'umurundi afise indirimbo iryoshye cyane video no mvuga muri Buja Flavor ikatwendinga sana video nziza ama video se ahari niko no mvuga mu kano kanya ko video twese yasohotse no mu CPC tuvuga izani zaheze aheze nk'indwi bisha zitatu zisohotse video yameze neza mushazi imbere ko ndakwakira dabo genda guha no what congratulations ku video ya merci sana meze neza rero ya turashima nawe ni sawa ndashima horaho kiretse yuko nyene cyo nawe tiko tuyudukanye kwa dukanye nyene ari muci kananje ndakurabire ndabira bavuga byose n'ibindi ndawe niko wabyita great karibu cyane muri Black TV ya murakoze ijambere mutse ijambere cyaro ko cyane Idris ya nibaza ko ni rya kabiri ni rya kabiri mbega kumena twari kumwe na Idris Buda ya tunawe cyane nabi ya gatoyi wazi mukwa gatokira baririmbyi d'abord ni FM nkuko mubibona kandi ko mubibona ko ama video y'indirimbo yiwe FM twakira baririmbye mu kutwakira nawo sinyo kubitaho no rigimba yeah tujyagize konyebi ni fire fire ni fire fire ni fire fire baby ni fire fire ni fire fire ni fire fire baby niko nawe day by day uwena mi day by day niko nawe day by day pambana hadi termino ya nko wabwiye ni Euphraim Euphraim too late indirimbo akoze izana amasanamu ikora na andi ukora na big na big face video audio bimeze gute duhiga to behind the schedule indirimbo wasura mo gato indirimbo ikoranye na big face ongeye ikora na video nayikorwa na andi ushaka tubwira gatoyi histoire inyege cyuma y'indirimbo ko bashava ni true story bana true story navuga ko ni true story mu ruhande rumwe ana usinovuga ko ari true story mugabo novuga ko ari true story bivanye nuko kenshi turirimba ibintu bibaho kandi ibintu twama twabonye canke tukiyumvira ibintu bishobora kuba vyobaho ugerageje kumviriza ya ndirimbo ni ibintu bishikira mu buzima bw'abantu ya kandi byaragushikiye canke nivyo wewe uvuga novuga ko je ntivyanshikiye mugabo birashobora gushika umugenzi wanje canke undi muntu canke umugenzi wawe canke nawe nyene bwite ugasanga byarakubayeko gusanga ari kagakuru kawe wantera wa munsi utibuka niko naciye nkorerako turankore kore nagerageje warabonye ko nagerageje great amucu iko na big face byagiye gute ko na big face novuga ko ko na big face navyakiriye neza canke byaje neza bivanye nuko twashoboye kuganira akumva iciyumviro ciwanje akagira kukimfashako nyaganiye gute nje cyamenye byatanguye nyene wamwiyumviriye ukuntu novuga ko yarasanzwe ari umugenzi umuntu twari dusanzwe tuganira kandi umuntu nabonye uko novuga ni umuntu afise umutima mwiza umuntu aganira neza ku buryo novuga ko hari ibintu kenshi kunanje na muziga siko namusanze ubwa mbere nahora nibaza ko ari wa muntu nyene bijya binaririmba ko ari nyene mu buzima ariko ameze mugana sanze mu buzima busanzwe atera inkuru ameze neza ariko yahama byarashitseho hashobora kuboneka abandi bantu hama aravuga nti twifuza ko mwokorana indirimbo yahama Imana arabigiyemwo ibintu biba neza abandi bagutereye mu ndirimbo novuga ko urabona aho nkuko uno musi mwiyemeje kumfasha kuza dukorana ikiganiro hari n'abandi bashobora kuvuga nti ifoko twogufasha ku kintu c'indirimbo nuko byagenze Bifese maririmbanye ibintu byakugoye canke yagusavye ngo mukorane byari byatetse ariko bavuze ngo mugenzi ko biko simwe muri business novuga ko nta bintu ansavye kuko n'umuntu afite umutima mwiza
ani fana bwa ati bana tuza kuri iki niki niki cyangwa ati gusukora video oya ibyo novuga ko nubambeshe mugabo urazi ko ukoze ikintu ciza ifo kugikorera ibintu vyiza bisigura ko twakora indirimbo nziza hama ngo ibure video Uvuga ko wica usaba gusabwa ati je dukwa video bisigaye nibisanzwe icyo cyumviro nshigeze kimubamwe no wambeshe umaze kumubwira nawe byakiriye novuga ko yabyakiriye neza nkuko nanavuze mu ntango yabyakiriye neza kandi yabyifashemo neza nawe nyene nkuko mwagerageje kubibona nuko mubandanya mubibona murabona ko ari umuntu yafashije umuntu agerageza kumufasha bishoboka. Great. Tuve kuri bifesto tuze kuri wenyine ubwawe nyine indirimbo nakubwiye ndimeze neza iryoshe kubera kuri audio video yakozwe audio yakozwe na Amiri hariho no twita ngo Madrid mugabo ni DJ Firemo kora kwa Amiri nyene numukozi wa Amiri George Mas mwa akora ndimo zama MB that yuko araba neza ino background ino ndirimbo nginagira duga ni umengo bingo mutaye munini gose nubwo by'abantu bagufasha utubiye akanga gatoya amavya gutwengana gute amahera novuga ko sinoshoka ndayivugira nga mugabo amahera n'amahera ni menshi cyane ni menshi mugabo nk'umuntu agombye kugira ikindi kintu yogira yoshobora kunyegera amaniyo twobiganira mugabo byatwa amahera menshi kuko namwe n'ibintu mwibonera turazi yanje ma video ngena nakora video ngene isa umukobwa ngene yambaye we ngene mwambaye ni nako bitwara uburyo bwinshi byovyo tukikuri wenyene ubwawe nyene tugawe gatoye ku buzabwa bawe mbega Euphraim ninde profile Euphraim imeze gute novuga ko Euphraim no sinzi ko novuga ko nahora ndo umunyeshuri mugani ko iyo wejeje kwiga gusoma aho kana none niko narakora kwandi umunebwe cyane bivanye nuko nimereye mugabo urumva ko ibisabwa bimwe namaze kubikora hasigaye ko nshobora kwa no tore umunsi ngabivanye n'izi programa ndimwo ibintu byace bisa nk'ibiparangana gatoya yahama kindi gikurikirana uvuga ko apara y'ubunyeshuri ndumurimyi ruguru aho nkomoka ndarima ndakunda kurima yahama nkabamba mucarama mugabo mu ntara dufataye amavuko ni mcibitoki Uganda uvuze ngo ndumurimyi gisigo bone cyangwa imwe tutatuzi yuko bari rimwe na rimwe bata gupiransa cyane muri vya business byo kurimisha imirima rugo shaza kudandaza nibujo jewe ndarima bisigura ko ivyo nkuye mumva sino bijya ngo ndabimare urumva ko hacabamwo no kudandaza iyo ni business anushaka ngo ndumurimye iyo ni business ndumurimye kuko umva nivyo nkora iyo uri mwigisha hari abantu bawigisha muri umwanya uvuga ndumwigisha kuko ufise abandi bantu wigisha anuko umuziki no kurima no kwiga msaka ngo biragoye novuga ko ntibigoye cyane igihe Imana yagufashije ntibigoye vraiment ibintu byoroshe ngo washize mu kubyo byose ushaka kwimanage Imana yarabikoze sinova ngo ni jewe Imana niyo yabikoze ku muziki nameze gute atanga umuziki ryari gushika ino saha tukumenye usoye indirimbo hanini na beef bo just ndakuzi gusa bwa sindakuzi izina mvugisha kuri vena ndakora ko yene isura mbwa ati Euphraim ba urya ni nakandamuzi ngasa ndakuzi izina mbwa puno mana kumeye ukina mu ndimba ya beef face tubwire background gato y'indirimbo apari yo ndimba beef face zizo twakoze novuga ko indirimbo mfise zirarenga 10 mugabo ukuntu abitanguye byari ibintu bitandukanye nuko murabibona muri misi ko novuga ko nashoboye kugira kuririmba nyuma yo aho mvuye muri Primusic ya 2013 kuko nije naseruka intara ya Cibitoki n'abayo kabiri ico gihe rero tumaze gushanga ibujumbura hanyuma akadukosora imwe iboneka naciye mvuga ati foko nduga rero gatumba nanje ndirimbe kuko nabonye hano nageze ico gihe chansora indirimbo nise baribesha mugabo mu nyuma nasubenda igira remix hama ndabandanya mu nyuma ndarimba indirimbo nise Lucifer ndayimba iterambere ndi umurundi sinzi ndibaza warayibonye na video acikora ni Idris bivanye nuko hari ibintu yari yacishijemwo by'abaraperi nga town ndagerageza ndafuta gatoya aravuga ati nzokorera video acara nkora video niho naho noca mvuga ko haviyeho gukorana nawe ikiganiro ca mbere nshinga kuri Black TV abizi ni higa nateguye yitwa Project ni Project Z yakoresha abaraperi mwisi ya mwisite ndomuno nayibone uko nigaye ko twari turi kuri video byiza cyane kuko ico gihe nari nkiba mu Kanyosha sinari bwimukire mu Caramo
inyuma yaho uraduga tubanda ya nyuma yaho novuga ko narakoranye hari indirimbo twakoranye na King Plata zibiri Tinga na It's Beautiful ndakora n'iyindi ni Fire je natanguriye ko ndakora n'indi Come Over ndakora na Tell Me Why yo nashoye kwikorera mu Rwanda ico gihe nari mvuye muri Nairobi gatoya ngarutse kwa yari amasaha mu ijoro kandi yari dufise programme yo kugira iki yo kugaruka u Burundi nayo mfise umwanya muto ico gihe twakoze saa 9 z'ijoro yeah mwenye muco na too late yeah hanyuma nshamuga ati foko haza too late ama too late niyo muri ko muribonera namwe yeah imeze cyane merci nyuma too late twitege rero sasa nibaza ko inyuma too late Imana ikidutije amagara cyangwa itwije ubuzima nizera ko hariho byinshi yeah inyuma too late guys mwavyumvise Imana ikidutije amagara n'ubuzima cyariho byinshi amakolabo imeze gute musaza ugiye kubandanya cyangwa ugiye kubanza gukora kwanza wenyine ko tubiri kose iyo murinda koze ikintu kikomeye inyuma yaho tutuke ikintu gikomeye kuko uci ukora ikintu kidakomeye nka cya kindi mutazi iyo bice bigenda nibuye gupa nibaza ko Imana ntiyoshaka ko natwe tubaho nabi canke abantu ngo bifuze ko tubaho nabi Imana ikorera mu bantu kandi tubaye kubw'Imana umaze kumva ko Imana ikora mu bantu ndizera ko inyuma ikintu c'amakorabo n'ibyashika na bifese bikunza kanyongera yindi azoba ari byiza habonetse n'uwundi tutaramenya izina kuri uyu mwanya nawe urumva ni sawa ya mugabo akazi imbere aracari kenshi kandi ibikorwa biracari byinshi abanyonyi babandanye bagira ikibatwitegura kuko turacakora yeah abanywanyi bakwitege nivyo n'ubundi bakwiteze baraguha ikintu bimeze neza cyane ubu navuga uti kibandanya n'ibindi bikorwa mbega nko kubaza nka wewe uri umuririmbyi w'umurundi cyakora ati mbega abarinzi barundi iyo kuraduga n'umuziki w'ubundi kuraja ubona uhashimishije canke ubona yuko hari ikintu kibuze novuga reka bavuga ngo hajya ifoko kira muntu wese wambanza ugatangura mu rugo imbere kwisohoka igihe mu rugo iwawe ibintu bimeze nabi biragoye mu bikosori by'abandi novuga ko kurande rw'iwanje ndabona ko ibintu ari sawa kandi bavuga nti umuntu wese turashobora kuba tugenda mu ibarabara tudasanga ibibazo ugasanga ico tubona ku maso ico kiri ndani kubwanje novuga ko ni ntambwe ko ndabona ko umuziki w'u Burundi ufise andi hantu we kuraje ni hako karorero uko narindi umisi heze siko ndi ubu kandi ndizera ko siko nzoba ndi umisi zanibaza ko ibintu zo ari byiza cyane gusumba woti bagi barira rero we bari kubarira mugabo barira kandi niko bagenda ya novuga ko kurira byovana nkuko turonse umuntu ari kararira akaca avuga igituma ari korarira neza na neza niho nanje vyonyorohera muga mutambwiye ikintu kimuriza arashobora kuba atari korarizwa n'umuziki hari kandi kantu kinyegeje indani muga kubwanje ndavyo umuziki ndabona ko hari intambwe babe twayemo neza beshi bana bavuga ko umuziki w'undi uko hasi cyane ho gutera udu mpere nk'ubito naho nyene novuga nti bivana n'umuntu kuko hari abamenye ubu kubera too late batari banzu bwa mbere hano bari basanzwe banzu bwa mbere muguba byabaye ngombwa ko bamenya cyane muri iyo mpamvu ndumva ko jiyo kubwanje nshobora kubwira nti ibintu biko biragenda neza yeah sinzi rero ko bashatse neza na neza wo giragirwa dudura ko ntave ntuninye umbaza nta kibazo ududura ko mutere gusa dazo bishi bari doga bavuga ngo umuziki w'u Burundi kwa washaka n'abantu bo bari je twemera nka mu Burundi bishi bararanga umuziki w'undi nturi ha umuziki utire kute uja hasi umuziki w'uko wicuku kufu ya kuraho nsa nk'ucishwe ko gatoya novuga ko benshi barashobora kurira cyane cyane dufata nk'ikintu ca YouTube uravye nko mu Burundi n'abantu bake bakoresha YouTube bivanye nuko bafite ama smartphone mugabo mugirazogura ry'ama MB usanga ari kibazo cyangwa sanga arayafise mugabo ntibijukira kugura cyangwa sanga aragi kuko ugiye kuraba mu kugira sinzi gukunda kubona iri kuraraba muri YouTube studio yiwawe ukagerageza kuraba abantu bagukurikirana cyane uzosanga igihugu komokamo usanga abantu ari bakeya muri uwo mwanya urumva ko ni byiza ko ushobora kwidogera ukavuga nti ifoko abarundi two kwijukira gukoresha amashusho media cyane cyane YouTube mu kugira natwe dushoboye kuronkeraho intozeye agasabune kuko urabona ko mu kugira ukwize ibihumbi 4 by'amasaha ufise nk'indirimbo y'iminota 4 urumva ko ari ikintu gikomeye muri uwo mwanya rero utaronse abantu bafise inguvu cyane bwitaho ico kintu canke bagitahura
ya usanga bigo niyo mpamvu novuga ko kenshi abo bashobora kwidoga ati mu mwanya wo kuriha kiracagoranye ariko mbo ndumva bitabiza YouTube cyane bitahura ariko muga dusubye inyuma kandi abarinzi benshi mu mundi barashaka bakoresha ama YouTube n'abazikoresha ku masanga baguma hindagura nibaza ko haro benshi bariko babikoresha bivanye nuko batabara barabimenya neza ibyo ubona kadoka hafi Fabilove uramubona afite YouTube zine ino ndirimbo so ndirimbo hashize ino ndirimbo bayibagira account ntabizi ikurikira bayahinduye muri uwo mwanya sinzi mugabo reka ndabivuga uko muga sivyo sindavyemeje birashobora kuba byoshika arashobora kuba afise ugasanga wewe hari abantu bamushira ku indirimbo ugasanga arashitse harabaye akanya barashwanya urazi ko ntazibana zidakomana amahembe ukaca usanga baramuhindurira ibintu mugabo sinzi navuze ati sinzi ko ari byo kuva bove nivyo kwaciye umva management yose yacamwa bamuha YouTube nshaje urumva ko naho nyene biracamugoye muga gatoya bimukundira yogerageza kegera abandi bantu bakamubwira ukuntu babitunganya amakarondera YouTube yiwiwe channel yiwiwe yitire bwiwe azi password neza akayitunganizaho nyene bwite niyo ndibaza niho byo bavyiza kuko ni abandanya koruko hari gihe azoshikaho abone abandi bantu ibintu biriko biraboneka nawe bimumugore kandi yarafise ububasha bwo kuronka nawe ico kintu mwavyumvise akunze umuziki wa Burundi abantu bose mama mwidoga mwese gerageza mukore sector baririmbye je ndavuga kenshi baridoga cyane mugabo uravye makazo sosio ntabakoresha cyane amaisega bazo bafise ama YouTube cyangwa usanga bagomba bahindagura mwese murabizi sivyo sakashese cyangwa rumuri ariko ngaruka kandi ku mutumene wacu ngaha anye mu gutaduheraheza kwa kwidoga yuko baririmbye nguma mvuga no musi Big FIZZO ragize ubugeni ariko no muri ivyo mugenzi we kaza kibazo ndamaze cyonyene gusa invitation ifise ntayo fise novuga ko invitation nta mfise impamvu ni yahe impamvu nibaza ko nta mpamvu bivanye nuko ni nkukorana n'umurundi n'umuririmbyi nanje nka umuririmbyi kandi umurundi bisigura ko imanza zose niko kundi novuga nti mukucishwe kamvuga bavuga ati imvura nahigwa ntishikira hose bisigura ko ntiworonka invitation kwiza abaririmbyi bose mugabo nizere ko mu bugeni bwiwiwe hari abantu baza kuhaboneka fatibaza kuhaboneka sinibaza mugabo ahabaye byo bari byiza atabaye naho abarundi no bayamaze ngo nta kaburimbo muga sinova ngo bayabuze itike yo kwashika déplacement canke iki mugabo nibaza ko nta kaburimbo muga nizere ko aza kuhaba n'amakuru tuzakoronka yahashitse Evemera gushimira n'akajambo kare mu shikiza bifuza gushikiza abakunzi ba muri rusange novuga ko ijambo rya mbere reka mane nshimira uhoraho hama n'abavyeyi bambyaye nico gituma ndi ngaha hama ndabashime namwe bwe mwafashe akanya kanyu mukadushikira ngamugira mudukoreshe hama nkongera nkashimira n'abafanzi basanzwe badukurikirana n'abasanzwe badufasha muri binabiriya babandanye kudushigikira na cyane ntimwibagire kugira subscribe kuri page ya kuri channel ya Black TV ndetse ntimwibagire no kuri Euphraim PHT pambana hadi termino mugende mu click ko gusa muga mwanze murindire mubanze murabe indirimbo 30 seconds up ya 30 seconds amace mushirako subscribe mukugira turako twabandanya dutera imbere imana ibahezagiye wait gato PHT icyo kintu uco kinyibutsa pambana hadi termino bisigura ngo ni pambana hadi mwisho urabona ubuzima turimwo akazi ukora hari abantu bakivuje hari n'abandi bantu bakajemo baragaheba umugabo wewe warabandanije ukarimo bisigura ko hari ikintu ushaka gushikako naho uca mu ngorane urabandanya nico gituma navuze ni pambana hadi termino pambana hadi mwisho hadi kieleweke ugumukora naho no musivyo kwa nkagerageza mpaka uzoshike ku ntego yiwawe wihaye nico gituma benshi bashobora kumpamagara PHT canke bakoresha izina rya Euphraim nyene nkuko nisanzwe nita hano benshi basigaye bampamagara pambana naje nyene ndajakira great PHT pambana hadi termino guys pambana hadi termino